ariko ejo mu gitondo ho kera ndaguha nimero yiwe azokumere Emilio Sexa uzugura igitoro apana bireba kwa duhamagarirwa Bible byahamagarira umugore duhamagarirwa kububaha kugira soumission totale nivyo bibiri duhamagarira kandi nibazi ko ariyo plan y'Imana yagutse rero nibaze ko bitarashika ngo ashobore gushika kuri gorogeza gutahura fata umwanya umusengera hanyuma uko uzogenda urasenga nawe witwara neza ari abagore benshi basenga mugabo inyuma yabo ndacavuga double side bafise imyitwarire itameze neza nakuna zora nka courage kugushigikira muge nawe utameze neza hamikiri naco prove you can make it mwereke ko bishoboye ushobora kubikora hari gihe ari umuntu avuga ngo ndashaka gukora ibishike kure mugabo akaba ari mugore aryama kuva mu gitondo akabyuka ikindi gitondo none donc numva no murabona ko urafite na kameme kubera ibyo ukuravuga bitandukanye n'ubuzima ubayemo Okay. Vaccine, nkora filme, sinagimugani kufanira filme. Filme yanyu mwayisengika. Filme tugiye kwerekana uyu munsi yitwa Data. Akaba ari filme y'urukurikirane ifite ama episode menshi. None Data ushaka gusigura iki majambo? Data turazi ko ari ijambo ry'ikirundi risobanura papa, umuvyeyi, bana umuvyeyi. Rero ni filme bazoshobora kubonamo ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'abavyeyi n'ibibondo. Ubutazi ko mutari bashasha muri bino bikino mbega bamaze kubona ingaruka niyihe mu mubano hari ivyahindutse kumbure mwamara hano? Ya ibyahindutse ni byinshi cyane ni nayo mpamvu twabandenje dukomeza kugira gutanga ubutumwa ducishije mu mareresi kandi tukagerageza no kurondera ubutumwa nyine abantu benshi badukunze no kuvuga ko aricyo gituma iyi resi yitwa Data yashoboye kuboneka. Yego mubona kenshi ntambamye kenshi muhura n'izihe muri byo? Intambamye amafaranga no kuba hari abarundi batarabitahura yuko gukora filme ko ari umwuga bakaba no kumenga tuko dukina tugenegene niyo ntambamye igihari ariko twashima Imana aho bigeze. Yego hari amafilme menshi amaze gukinwa mbega akabijya muri naka? Akabijya muri iyi ni kubera ko tumaze igihe kinini turiko turakora n'ibyo ariko ubunyi novuga ko iyi tuyikoze twari twabanje kuraba ati twineguye kwanza mu byo twakoze muri kahise tukinegura tukavuga ati reka dukore ikizure kurusha ibyaheze. Yego hariho ubwo bwishi bafise impano mugabo bafise ubwoba kumbure byaye n'uburyo bagira ati eske ushaka hajya gute wo babayikaho? Impano iyo ufise yikoresha kubera ko nta kintu na kimwe uzokora ngo ubure intambamyi izokubuza gushika kwihangiro ryawe ari nacyo gituma icyo novuga yuko ari nk'umugwi ariko ni company yacu yitwa Twafa ikivugo cyacu ni kumenagura inzitizi zose zotubuza gushika kwihangiro ryacu. Ibyo rero tubwira muri make iyo filime kiyigize majambo makeya nk'akarizime gato cyane ikimbiro nyamukuru kiri. Ikimbiro nyamukuru ni mbega Data ninde, papa ninde muvyeyi. Abarundi barakunda kuvuga ngo umwana ni w'igihugu rero muri iyo resi tuzoshobora kumenya gute umwana ni w'igihugu cyangwa n'uwamuvyaye nyene cyangwa n'uw'igihugu cyangwa n'uw'umuryango. Mbega ubona biciye ku mafilme umuntu yashaka kwibeshaho kakaba nk'akazi cyane rwose nanjye nibyo bidutunze n'umuryango wacu nta kindi kintu dukora uretse amareresi. wewe mwatwemeza yo kugaruka ngo ushobora kugira ati tsoronka amakazi twongera nka kugera mwibaza kugaruka ngo ushobora gukina amafilme ugashobora kwibeshaho?
ego nivyo nyene nari nishuye birashoboka yuko ubwo rukora ireresi bakabaho nkuko natwe turabayeho ariko birasaba kwihangana kuko si bya bintu uvuga ngo ngombe muri uyu munsi ejo ce nsarura ndonka amafaranga birasaba igihe kinini kandi si byo bintu uvuga ngo ngombe ndonke menshi yihuse birasaba kwihangana no kugenda gahoro hama Imana igahezagira kuko Imana nyene niyo yasezeranye yuko izohezagira ibikorwa by'intoki zacu aho gukora filime n'akazi. Mbega mbona kazoza igihugu muterera iki? Duterera kubwira ugwaruka gukora no gukunda igihugu. Murakoze cyane. Nkacamurikiza n'uwakinye ari Papa Alasia umutama twemera cyane abikora neza. Nkacamurikiza Smash Orera akazi azindimi nka 15 ubunyana bose tuzaturajara kugira mvugire arakurikira Fiko Fiko cyane na Angie ni Miss wacu Njinji yo tunarajyana arangije bamwita Junior na mahene wanje na Deje n'umukinyi mwiza murabizi avuga icongereza yishima mugabo DJ Sef rero n'umukinyi mwiza cyane mutobana muri data na Cons muri di Constance na Anita umurazi ko akunda gukina teranye mugazi kwa mezi arona koko n'umusore aharawe kino gihe cyane yitwa Mr. Khan abantu bagize iyo seri yacu yitwa Data nukuri ni filime nziza ko muzokunda kandi muzokuramo ibintu byinshi ako kandi nkifuriza yuko 위로만 원서원이라고 있으니까 그 우리 많이 받아들이 아베데라베도 그냥 그렇게 그거는 나도 완전 완전 인물하고 생각하는 나들이서 물에 배우러 가고 물에 배우러 가고 그러고 생각해요. 에고 물에 배우러 가고 그러니까 시험하기 위해 물에 배우러 가고 그러니까 오케이 들어봐니까 잠깐 오케이 우리가 dufite ikiganiro gitoya kugira ngo dushe kuganira ku byerekeye filime no ku byerekeye abadamu muri rusange ariko hola my people hola inyuma muranyumva hola abantu b'inyuma reka bipresente reka duhere hariya ko wambaye vera n'agashapo hejuru kugira dukoreshe umwanya ndabaramukije nitwa Sandrine Nizigiyimana ndumwanditsi n'umukinnyi w'amasinema Fanny Lavine twarakinyane akira kabebe agitangura amafilme hanyuma ndubatse ndumukenyezi watse ukristo arafise abana ibindi ndarongoye televiziyo ikorera ku buhinga ngurukanabumenyi yitwa Woman TV y'abakenyezi kandi nkarongora ishyirahamwe ryitwa Wise Woman ritegura amafestivale y'abakenyezi sawa murakoze abakunzi bakana amahoro naryohewe kuba hano hantu ndi ayafana ni mama wabo jeni mama wabo vuga ego ntuzosubire amen fari umwana wanje
Sandrine benshi bati kuri Kamikazi ndi hano nk'umukinnyi wa filime Kristo ego amen ego nambaye umunsi nk'abakozi urumva ndi hano nk'umukinnyi wa filime okay ego yeah amahoro yangu ni sawa umeze neza nitwa Aline Ndayishimiye muri ibintu byinshi cyane ugaragaza ko uza kuvuga bikeya cyane kugira ngo umwanya uze kumera neza cyane ndi umujournaliste icyo ni icya mbere kandi nshima nezerewe sigumiriye apana na furaya kwise media itanditswe uyu ni warongoye ama TV online yose mu Burundi murashiye kumwitura murumva ko turi kumwe n'abadamu b'injyamunyu nico gituma twabashize ngabwira ngo bashire kuba partager kimwe dukoresheje umwanya mutoyi duhere kuri Kamikazi Kamikazi abantu benshi iyo babonye umudamu ari karagaragara cyane ku ma réseaux sociaux canke ari karakina filme canke ari karagira ibintu bitandukanye n'ivyo bamubona nk'umugore w'ikinani wewe byo bavyarigeze kugushikira mu gutangura kariyeri yawe we novuga oyaha kubera nari mu maboko y'abakozi b'Imana kandi ibintu twabisohora biciye mu ishengero rero wasanga atabirebire ego usanga atabirebire nta kavuyo kenshi byarimo mpora numva abantu benshi bavuga ngo abadamu bajya gukina filime cyangwa abakobwa kugira ngo baronke abagabo ujye wowe wamukwiye kubera wari kurakina filime umugabo wanjye wamukwiye aho namukuye yego ntaranabaho Imana yari yaramuteguye byari isezerano niyo ntakina yari kuza none sibyo yego okay madamu hariya mbega ni ikihe kintu cyagushikiye uri kuratangura kariyeri ukifuza kubiheba ukavuga uti bino bintu numva no bihagarika murakoze cyane kuri icyo kibazo cyanshikiye ndiko ndakora ibi bintu nuko abantu batararaba sinema nanditse cyangwa nakinye barambwira sa urakina filime nta n'isoni wumva isoni ziki haca ndabaha basi link barabe ibyo nkina kubera nanjye ndi umukristo ikindi kintu cyangoye cyane ni fisi imbanyi nkaba afise amasene nkina bisaba ko nsimba hejuru cyane yari catastrophe ikindi cyangoye cyane ni ikintu cy'uburyo fana arabizi too much umva inzara yaratwica turi muri tunaje kubera nta mahera menshi twari dufise abakinyi nabo mu kurya mubabona uko barajya cyane gose muri tunare bajya barafungura nk'amasato icyo rero cyaratugora kubera taba dufise uburyo bwinshi ngo tubahaze ukatusanga tuko turahura n'ibibazo tudashobora gutorera umuti ni nk'ibyo ibintu nk'ibyo kenshi iyo umuntu ariko arakora ibi bintu byo entertainment usanga utashe amasaha yitereye byashobotse gute kugira ngo ushika aho ushitse sinzi umuntu yambwiye ngo wahora mu kihe gihugu ntiwahora hafi okay ibyo tubireke bishika gute kugira ngo umuntu agere kuri iyo level ari umudamu umugabo akamureka akagenda sinzi ko muramugenda mujanye uko kukwizera biva kuki bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kukwizera gutyo mu diaspora aba mu Burundi no muri Amerika nagomba kukubaza eske bino bintu bya filme canke kuririmba umuntu byoshobora kumubeshaho ego gute burya hajya hanze y'umuhamagaro nta buzima jewe ndafise impano yo kuririmba nkagira n'impano yo gukina filme ariko inyuma y'ivyo nibyo turakora ubundi buzima turagenda mu makampani nka tuge tuba hanze turagenda gukora tugahiga amafaranga kugira bikubesheho bisaba kwanza ubanze ubireme ubanze ubigaburire ntibishobora kukubeshaho utarabiha utarabivomera jewe ubu nobeshwaho n'impano yanje ariko
nabanje gukora ndayigaburira ndagenda aho byasaba kurima nkarima aho byasaba kugenda gusenya nkasenya kugira ngo ejo nze niyubake. Sandrine, ni gute umuntu yoguma ari umusitari akagumana ca cubahiro ciwe? Ego urakoze cyane. Umuntu birashoboka ko aguma ari icyamamare kandi n'icubahiro ciwe agifise, surtout abantu b'abamama n'abakobwa. Abantu benshi baracira imanza abantu bari muri ari sinema canke kuririmba, baracira imanza abakobwa n'abamama babirimo. Muga kugira ngo bacire imanza nuko hariho bamwe batoba, hari abafise ingeso mbi bitwara nabi bikaca bituma abantu babageneraliza. Mugabo hariho n'abandi bamama n'abakobwa ngaha barimwo. Yes. Na mama lawo ariko twari dukwiye kumukomera amashyi menshi cyane, aheruka kwibaruka. Mugabo urabona ngo uru filme yadutayemo. Ego Bisaba gusenga cyane d'abord. Buri umuntu asenga cyane aca bugufi, kandi bigasaba kuba ufise ubwenge. Ibi bintu nta muntu adafise ubwenge abikora. Ni umukenyezi wise woman. Ni umukenyezi w'ubwenge. Bisaba kuba ufise ubwenge kugira ukora ibi bintu. Kubera ibi bintu aba bantu tuba abakinyi b'amafilme cyangwa abantu bandika ni nk'abigisha. Abantu bafise amashirahamwe afashe imfuvyi, afashe abapfakazi, cyane ni nk'aba ba pastor bafashe imitima y'abantu bari mu depression, bagize iki, bari mu vyaha, bakabafasha bakavayo hanyuma bakagira amahoro. Filme rero uriko urayikora neza, n'umugisha w'Imana uraza. Je ndafise imigisha myinshi nakwiye muri filme kubera nitwaye neza. N'umugabo wanje ari hagera wayi burya nahagarare umugabo wiwe nahagarare tumurabe ariko niba mu ntware. Ego nabuze bagare bagoye n'umuseri wanje. Ego ndamushimiye cyane, arashigikira cyane. Iyo nza gukina canke mbaho aguma mpingumu n'imigere n'iki sinumva ko vyonyorohera, ariko arashigikira cyane mu mpano zanje. Nyenyeri yanje ntiyaje ngo ayizimye. Hari abamama abafasha abagabo babo inyenyeri zabo bazizimya, ugasanga yarashushe cyane, ari umwigeme afise amatara afisiki, mugamaze kubaka byose vyenkudu. Ariko reka tubashimira aba bagabo, vraiment abagabo b'abarundi bafata neza abagore babo, inyenyeri zabo bakazireka zikaguma zaka. Nawe urimo baguha amashi, umumpera amashi. Murakoze n'ibyo novuga. Dusa nawe ko bararangiza kubera ko ndabona ko abarimvyi bashushe birakomeye. Ni gute wohanura umuntu agomba kwinjira muri yo kariyeri ariko abari mu ruhande rwiwe bamwankira, ugasanga ni umuje ariko abavyeyi baramwankira, cyangwa ugasanga ni umudamu umugabo we baramwankira? Iyo muntu abantu bose baramwankira, umugabo baramwankira, abo babana baramwankira. Iyo muntu afite ibibazo byinshi. Ikintu cya mbere no muterera nk'impanuro, umuntu wese afite icyo Imana yamuremeye. Iyo ibintu bitariko birakunda ku kanya, naba mvuga ngo iyo umuryango wugaye ntutu umwanya uguma urondera ibintu byinshi byo kugura kugira iki, urashobora gufata umwanya ugasenga. Kubera amasengesho, je ndi muri kimwe ndizera yuko amasengesho arugura imiryango yugaye. Duhamagarirwa, Bible byahamagarira umugode marwa kububaha, kugira soumission totale. Nivyo bibiri duhamagarira, kandi nibazi ko ariyo plan y'Imana yagutse. Rero nibaze ko bitarashika ngo ashobore gushika kuri urwo rugeza gutahura, fata umwanya umusengera. Hanyuma uko uzogenda urasenga nawe witwara neza. Hari abagore benshi basenga mugabo inyuma yabo ndacavuga double side, bafise imyitwarire itameze neza. Nakurazura nk'ama courage kugushigikira muge nawe utameze neza. Hamikiri naco prove you can make it. Mwereke ko ubishoboye, ushobora kubikora. Hari igihe ari umuntu avuga ngo ndashaka gukora ibishike kure, mugabo akaba ari wa mugore aryama kuva mu gitondo akabyuka ikindi gitondo. None donc no murabona ko urafite na kameme, kubera ibyo ukuravuga bitandukanye n'ubuzima ubayemo. Uraberekane ko bishobora, hanyuma nawe azokwisanga yagushigikiye. Ko you can start at home, bashobora muramuhira. Kandi ibyo kenshi birankuhaja abagabo. Je mugabo wanje ni birebire byatangwe nange atabitahura.
kubera aratekereje rwose sana mugabo amaze kubona muhira mvuga ati nta cikoresho gukora handika dekorenga muri sari wanje ndakira desordre mu nzu arambwira mayo genda rero kubera iki yabonye you can make it igitoro gusa ashaka kugurira igitoro hanyuma twari kumwe n'umugenzi tw'umurimo w'Imana dusanzwe tubana hariya aho hiyo gatoya nawe nyene akantu gatoya yari yateguye wo barasivye ariko ejo mu gitondo aho bwera ndakuha nimero yiwe azokumpere Emilio Sexa tugura igitoro apana bireba kwako Fani ni igitoro nasikia gitoro amen hanyuma wihangane twakoze uko tungana ibikorwa byinshi iyo biza gukunda twakora ibirenge yaho hanyuma tugutera intege kure cyane niho ndakwifuriza Fani niho ndakwifuriza isi irakuzi amahanga arakuzi genda wamwe ivyamwa Fani wamwe ivyamwa amena kandi urukundo ruganze ibyo uzokwereka Sandrine ibyo nawe azokwereka abandi ba icete gisomeka batugiye amajambo menshi ngo bakinyi ba filime ngo bababona eka none Jesse nkijijwe none si umukinyi wa filime Fani ba cyangwa isomeka hanyuma dufatanye ibiganza dukora umurimo w'Imana neza hanyuma mama Yesu ariko arazana yanyu mugabo ntuyugurure ndabigusabye uze kuyugururira muhira mama Yesu nawe nyene dukora umurimo w'Imana ari muri kino gihugu muri kino gihe asanzwe aba muri Amerika ariko nawe uno munsi yifuje gushika hano niyo ngenda atavutse ndabaramukije mwese ndabagumbiriye ndaryohewe kubona abantu nk'aba mukoraniye hamwe kuko hari akaje tubona rero numva ryohewe cyane kuba natewe iteka kuza gushikira Fani twaje kuraba turi hariya ariko uno munsi turababonye muri Amerika USA nibo kwa Trump ariko Imana iteka bamwita ikibanza haba nagira umuntu kuza kumushigikira mutere imbere Yesu abamugisha amen arakoze cyane muraryoha abo muri Amerika tukaba tubahezagiza ikirundi muba mwikumbuye kabona tuno dufilm hakaba ari ubundi yihuta turiko turihuta tugenda karibu cyane ariko batanze uburyo bwabo ibihumbi ijana kino gihe nivyoroshe kwikura ariko abantu benshi bavuze amatike ya 100,000 ya 50,000 nta na kabroshete mwariyemo ukuri Imana ibahezagira cyane mwakoze kudushigikira hariho abarishe amatike yabo baruguru baraza mwavuye kure ukuri Imana ibakumisha cyane ndabakunda kandi mukomeze kunsengera uyu murimo nanjye nisanze ndawukunda naho nagenda ronka ibintu by'intege ariko niyo ntariko ndakora niho mba ndikumenga nangwaye yego ukirinda gato